Ubuga ibi nivyo bahendesha. Abagabo bose kumbe wirirwa mu bagabo, abagabo bose baza bahigikeriye amabibiriya. Fumisho ibinyamakuru. Uruguru ntibakivura rero. Filipo, za baraye abantu bashira muri garage. Uca bakira n'ibyo bintu bishiraho nyene. Mama, yatunuje beshi. Ntiyamenye ko Imana ariyo kubaho ko mwijuru hari Imana. Mureke Imana imanzi mwigisha. Navuge ko yubasha Imana. Ndubasha Imana. Umukozi w'Imana. Usikose n'abantu gahabaza. Usikose n'abantu baza kwinca ngaha. Yarakubwiye ko kamera ndaro. Urakabura amafaranga, urakabura amahera. Ndabikubwiye. Mugabo wanasigara igikoko pastor. Ya. Jesse nkivuga. Yaba jewe basiyanuka nkabyemera ariko umwana pastor. Akivuga. Ihangane. Imana yaguhaye wewe kubaka hejuru y'ababigeme bose. Yaguhaye urugo ibona kupfi. Ihangane. Ese ari kungoma. Turi ngaho kugira tugufashe gusenga. Murakoze cyane. Yewe aba bagore nibikinga. Kira siku umugore abagore umwanya bema masisi. Sohoka. Abagore batagara ahantu habera inama z'abagore. Asigaye habera inama z'abagore ngaho. Hemwe bafasi. Muratanga. Kumara tumbira abagabo wanyu niko eba. Jesse Wera gitale Uma musumba byose. Soso. Buriko muriga? Ego. Biriko birasa. Ego. Shishikara muri gatobo. Ego. Kandi ubwire Soso. Sa. Hamwe umenye umwaka. Hari ikintu gukorera. Kyo gukora. Soso. Sa. Umviriza. Ku mugoroba ndagubana tujana mwe na mama wawe. Ndabanezereza. Ego. Siko? Ego. Sawa. Mpamagarira mama wawe. Ego. Ndati. Sisi. Nyaza pe. Kama gahetse. Macha munyarutse ashaka kugira mufungure sibyo? Ego. Urahetse.
mbese none koravye ndaryoherwa cyane kuba bisa umugore mwiza. Sheri iyo nza kuba nararabye mu maso nari guficumitanye, ariko umugore aciye ku mavi n'umugore mwiza. Sheri nanjye ndanezerewe cyane kuba turi kumwe, birandyohera. Nararose umugore hanagura jeje Eka ndaje gushaka ibintu Sheri reka, ariko nturabwire Sheri by'ukuri ndanezerwa cyane n'ukuri managira ikintu kidasanzwe ko mu mugore nkunda nawe akankunda mbota ibintu biryoshye gasheri cyane. Ikindi nacyo kinezera nuko nahuye nawe, Imana ikaduhuza tukaba tubanye mu rukundo no mu mahoro. ariko shingoma ndakubwire ngo byaciye ku mavi. Umwana we Sheri ikintu cyose nzokora nzokomeza gushimira cyose. Sisi. Sisi. Icyo wakize? Sisi. Wari uri kuriga? Soso. Bose ababyeyi bameze neza cyane. Uretse ko agenda ndera ko papa na mama bicara hamwe bakaganira nkabibura. Nkarondera ko papa aza kunyagisha nk'uko nabonye kuyagisha nkabibura. Iyo nza kuronka ababyeyi nkawe ndumva yuko mba mbayeho neza mu buzima bworoshe ndyohewe nk'abandi bana. Yo sisi abavyeyi bawe nuko bameze. Jimo mwanje n'umwana mwiza, Imana yarampaye abavyeyi beza cyane. Barantembereza, bakangurira ibyo nshaka, ibintu byinshi. Soso. Nawe sha. Arimani zodukurako agasuzuguro, arimani zodukurako agasuzuguro, twebwe abakoreye Imana. Arimani zodukurako agasuzuguro, nubwo harimwo amarira Arimani igiye gutabara. Bene data nubwo harimwo amarira Arimani igiye gutabara. Arimani igiye gutabara, Arimani igiye gutabara. Nubwo harimwo amarira Arimani igiye gutabara. Mana ubuzima mpaye ndabugushimira ariko buragupfa. Akwiye kumpindurira ubuzima, ndi umukozi wawe nama ndiko ndagukorera Mana. Mana yanje wenza kunambaho, Mana yanje wenza kunambaho. Naho ubukene ari bwinshi amarira ari menshi nza kunambaho. Naho uruvugo ari rwinshi n'agakenge rwari kenshi, Mana yanje wenza kunambaho. Mana yanje wenza kunambaho. Mana yanje karibu fasi. Mahoro wakwamikiza. Karibu. Mahoro cyane fasi. Ni sawa? Ego. Murakoze? Murakoze. Ya, musanze hano ndiko ndategura gahuzo fasi. Kino cyora kindoka. Ngomba gukigabanya ndiko ndanyuzura hantu. Fast. Uje nari ndabakeneye. Nubundi nari nciye hano kubaza. Murazi yuko tutari bwabonane kuva Imana intuma kuri wa muntu hariya. Ego. Ukuri nariko ndavyiyumvira. Kandi ndumva n'umutima ubabari. Fast muri iminsi. Hari ukunda abantu bitegereza umuntu bakaraba inda, bakaraba ingene yambaye, bakaca batahura ko ari umukozi w'Imana. Kuko yambaye neza, kuko yari yagahaga, kuko yamakumata. Ariko twebwe tugenda twambaye imwe dufise imwe, urabona nk'ubona bagatega ku mukenyezi.
iki kirandoka ngomba kukigabanya baca badukenge bakagira ngo ntidukoreshwa n'Imana ariko ndahumurizwa n'Imana iyo nsenze ndumva ko hari Imana izodukora akagasuzuma ngomba kukubwira icyo nabonye hariyo yantumye kuri wa mugabo kirafyefyetura narashitse pastor aranyitegereza urabona utu turato twanje nitwarane nambara utu nari nambaye niki nyene nari nafunze n'imigozi aranyitegereza ureye ku maguru arandaba arankengera pastor ko mwambara neza burya nibaza ko Imana bateye iteka mwebwe ndifuza ko Imana bihindo ko abantu bakeneye ko umuntu yambara neza no bahanuriye ndifuza ko Imana bihindo yarampaye umugere pastor ako kunkura amenyo Imana kirafata aho narashima Imana kuko Imana yajyanye nanjye ngo pastor mwarakoze kunsengera pastor andi umugere mbona Imana yawufashe akumakira akira umugore kuko ndabwira Imana ni Imana fata Mana fata kuko nabonye ko nanjye agira nabi munyuma ndamusenya ni Imana hariyo ntakebwa nza mbona none hanunze ukuboko kuguma hejuru harakoma induru umugore waratabaza ndavuga nti Imana yajyanye nanjye ndashimira Imana ndayicyubahiro munyuma mpegeye kumusengera pastor erega naciye naravye ntinkaguma ngaha nawe nyine ashaka kumera nabi cyanda nyaruka ndasohoka cyanda Imana abanye nanjye nubwo biruko ndashimira Imana ariko ibi ndabona ko aragakenge ko Imana yakwiye kubihindura pastor ariko gamuntu w'Imana ibyo vuze ngo mwaho wabisanze kwakira vyevyetura ego n'ibimenyetso bigaragara byabaye kwakira vyevyetura ego ariko nakubaze gatoyi none ubu buzima warabubaye mwukunyene n'umwongere wawe niwanyegera ngo uze tuganire pastor mwatwigishije ko ata muntu w'Imana asega ko umuntu akwiye gushima ubu buzima nyene arimo akabwira Imana ati ndagushimiye ko naho umuntu iyo bari mayibobo akabwira Imana ati ndagushimana ko ndi mayibobo nanjye yagumye nshima ariko muntu w'Imana ndumva nemeza ngo nijwi yo mu mutima hari Imana igiye kugukorera amen kandi ukorana n'Imana surinda kuba afise inda cyangwa yambaye neza nace kwakira vyevyetura naragiye nambaye neza kositime sindazibuze ibirato vyiza sindabibuze ndabibona ariko yaranyirukanye namwebwe arafatara urabona ko nagize ngoranira iginya rikavayo ego ariko so yarikuyeyo ariko agira kureyo niri pastor namubwira Imana iramfasha kandi asohora gato kuko ibyo nabonye ku ginya rya mbere sinobibona ku ginya rya kabiri sinagumye ngira ngo yankengere bivanye n'ingene nambaye bivanye n'ingene nsa n'uturatura nambaye namwebwe musanzwe nihaye agaciro umuntu cyangwa aho agaciro kiri muri we ntiyamenya umuntu Imana izikoresha uwo ari we kandi Imana nizo gukoresha ngo nuko wambaye kositime nziza ariko ikiri muri wewe nicyo kizotuma abantu bagirana bahembuka pastor Imana imbabarire cyane Imana nigiye kwitwararika cyane no kuguha impuzu ikibazo si ico habwo Imana igiye gukomeza ikiri muri wewe kuko abantu benshi bagiye kugihembukira amen amen Mana yanje we nzakunamba Mana yanje we nzakunamba ariko nakubwire ndumva no gusengera kugira ngo akagakenge gwe satani yagumije hejuru ubuzima bwawe kandi uhindure n'imvugo amen hindura urimo uhindure yangaje ugati Imana ndagushimiye hejuru yo gushima ibyiza bica bitibuka pastor musenge Imana impinkomezi kandi shoboze ngiye kuyumira ko no warubizi Bibiliya irambwira ngo Yobu amaze kubura abana indwi b'abahungu bajyamye mu nzu ibiziga bijyamye mu nzu n'abakobwa batatu bajyamye mu nzu aba navuye mu nda kwa mama nambaye ubusa uzosubira mu nda y'isi ataco ntuhaye ibyo ni ndeyo bishobora gushima hejuru y'igeragezwa yo kubura abana gushima hejuru yo kubura ibintu musengere fukama hejuru y'ikibazo satani wibwire ngo ufise ikibazo reka tuyibwire ngo dufise Imana siko fukama Mana ugororotse
ndarushe n'amasupize yawe hano nakondosha frame ndakubwira ni hafi hera ndakwereka urabona iriya nzu iriya bariya ijya shokora no gira urabona umanutse urabona iriya wana n'amazu y'abandi nibikino nigiziki nonesha ige nshaka ko twubaka ijya no apana iriya yo haruguru juste ijyanye n'ijya ka vert citron yikimo n'ijya juste ya jaune kuntu ukunya ndayibona wow shiri ni nziza cyane merci shashi ige nshaka ko twubaka pe ni nziza cyane bro urabibona kugira ngo twivuriwe ariko rero hajya nahita sahandi impande ya kirafefeto bo juste ni haruguru iyo gatoya kirafefetura mama juste aba hepfo yazogura cyane twubake nyine hirya nyine bizova n'ibishaka tugure cyane twubake shiri jambo na twafuma tuyiko ko kubaka abizo dufata umwanya amayira hari ikintu nibutse sheri urazi ko ndakunda ndagusabye tuzojana kwakira bisefeto sweetie ugomba ryari kubera mwene misi sagazi kenshi ngomba dukorere ku mwanya kubera akazi kukazi baba banshaka cyane umusaza wacu ariko vraiment ndafise ikintu ushaka kumubwira ingeso ziwe zirandengera ejo twaravugana na mama Sisi sheri yarambwiye ibintu ndabadesi ndimva ati eske uyu ni wa muntu narinzi akiri muto ndamuzinga nameze arabajya umutima abatuka mate midi soir nico cayi niyo ratio nico atuka mama Sisi tukasisa tukaleye Sisi none ko mazi misari muhera yarandaye ati nambwe ati Sisi dutaye muhira mama araje gutora acara dukararira arambwa ati je sinshaka kuja muhira papa aratumereye nabi cyane swita dino two shaka she tuzojana yo turakora ico twumufasha upanga jana reka tuzogenda ja permit tuvuye mu misi nari mfise akazi kenshi ariko kubera ndakunda shere tuzogenda nafisha she Soso. Amagana abandi basezere. Soso. Sama. Yesu ashimwe papa. Amen. Papa. Mama Soso. Ngiye kuja mu bikorwa by'Imana. Ari nifuza kugira ndabasezere. Yego. Hamwe n'abana. Mama Soso. Nagomba ko tugenda dusengera hamwe kugira ngo musigare murasengera ngiye mugikorane. Musigare murasengera kugira ngo imodoka ngiye kugenderamwo ikikizwe n'abamarayika. Ariko Mama Soso sinobana namwe ntababwiye. Mama Soso sinicuza kuba Imana yarakumpaye. Uri umugore mwiza. Umugore iyo ndamusize mu rugo uko namusize mu rugo ibyo sanze mu rugo sanga bimeze neza. Abandi bashinga naye babo bagenda n'ibisebe kubwa abafasoni babo. Ariko ngomba nakubwiye wowe sinicuza kuba Imana yarakumpaye.
Soso. Sawa. Nawe. Urasikunda gukunda. Cyane. Kandi ushikare kwama ivyamwa vyiza. Byo kugororoka. Utazosiba gusenga. Antia. Sa papa. Urasikunda ndagukunda. Yego. Ndakwinginze ntuzugore mama wawe. Aya. Kandi uzumukizwa mwiza. Papa ndakijituna nawe ubizi nawe urasarisha. Reka dusenge. Mana yo mu ijuru, Mana ugororotse, Mana yagera mu ijuru. Turagushimiye ku bw'imbabazi zawe, ukuntu watugiriye neza, ukuntu waturamukije, ukuntu wabanye natwe. Wari muri ryashu ukabunda mukirije umuryango amahoro. Twe n'umuryango wanje tubatanze icimwe. Turavuze ngo mu izina rya Kristo Yesu ishimwe n'irigaruka iwawe. Turavuze ngo shishikara kugira neza urugo rwanje ushikara kugubwa neza rusigarana amahoro. Naje iyo ngiye kugenda ujane naje papa. Ndagomba ngo iyo ngiye kuja abari kiganza cyawe kigaragara gusa. Ubushobozi bwawe bumperekeze. Umuryango wanjye ndawusanga amahoro kandi abana banje bose ndabasengeye. Antia Soso abo bose ndabasengeye. Urakoze kugiye kubasigarana nabo. Satani wigize kure y'urugo rwanje. Urakoze papa. Urakoze kugiye kubana nabo. Urakoze kugiye kujana naje. Urakoze kukoze. Ni muri izina rya Kristo Yesu dukoma amashi. Amen. Soso. Sawa. Kugira urugendo rwiza. Uzogume kuri irya manuro nakubwiye. Yego. Kandi bizotunga ubukumi bwawe. Amen. Antia. Sa papa. Uzumvire mama wawe. Yego. Niho hari ivyamwa byiza. Sawa. Kandi nzogusengera. Sawa, tena murabizi kuba murabizi. Sawa. Mama Soso. Soso. Ego. Ngira urugendo rwiza. Imana cyane namwe. Ego. Kandi muze mwataramukiriza cyane cyane. Tuzobatangira intasho. Mugende mwafuta y'Imana. Mama Soso. Genda ugume ku mafi. Ikimana izokora zoba twafatikanije nawe. Amen. Sawa. 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 Nihenze. Wantu witwa Sisi. Ego nitwa Sisi. Ko ntakumenya. Wamenye. Oya. Imana yakunyeretse mu ndoto. Maze kunyereka umugore wanje. Nararyohewe ico gihe. Sha uraraba neza gutenze ko nta mani ivuga ibyo. Jewe nihenze. Uraraba neza. Aho bwingo. Oya nde. Aho bwingo. Bwingo tuzo. Ingo. Nibiki ku mwana wawe? Nibiki ku mwana wawe? None Reka. Nibiki ku mwana wawe? none Nibiki ku mwana? None Imana siyo yabimbwiye. Nibiki ku mwana wawe? Imana siyo yabimbwiye. None ugira Mwana wawe. Mwana wawe. Sisi, yarikagirana. Yarikagirana gushika. Warumbwira ngo Imana yagutumye umwana wanje. Umwana igutuma ku mwana wanje. Sisi ngo tutaha. Urabaza ujya muhungu? Oya. Je tuzokwerekana. Tutaha. Gushika ubu je tuzokwerekana. Be andi. Waranteye ubwoba. Nibiki ko wanterefonye hasi no hejuru urambutse amahoro? Nibiki? Reka shareye ahafise ikibazo. Kibazo nyabaki?
urazi ko dusohokana ati yego ibyo ndabizi ufise inda yiwe ufise inda yiwe uri umwana wa pasiteri ndumiwe bre Rei ahubwo fasha kuyikurayo sa ugiriye ukureyo wapi bre ukuri bya bibiri oya muvyara yireka iyo nda bre ahubwo mutelefone muvyumvikane muraho ukuntu mubigenza nandi ibintu byo kuyikura wapi bre wica umwana oya coca wapi mutelefone ndamutelefone tuvuga ego bre mutelefone muvugane ubimubwire ubimuyagire bya Al wishe uri he ndagukeneye ikintu tuvugana ndagukeneye cyane wari kuraza nyaruka rero ndagukeneye turi kumwe n'umugenzi sanga hanze y'urugo sawa aremeye ariko arazi nge tumurindira ndabimubwira habwa imana ishimwe ko akwitabye reka tumurindire reka turindire Sorry, tenda aqui. Ah, no, chugenda. Sawa tusubiye. Ashe, kuntelefone umenga ni ibintu byihutirwa sana. Niki nashaka kubwira. Chiza. Yego. Wow. Niki. Nashaka kubwira ko Ambanira. nashaka kubwira ko mfise inda yiwawe. Sa? Kumenga urahindutse? Inde. None uravyijijishije? Inde. Ntavyuzi? Jewe. Ntuzi ko twaryamanye? Mfise imyaka ingahe? Iyo ufise yose. Twarutamena. Jewe. None ntavyuzi ko twaryamanye? Mfise inda yiwawe nimutanyuma. Ah, cyangwa mfise inda naje ndayifise inda. Inda ndimwo babiri. Tubi babiri. Yande ariko. Namba ivyo rero je wampamagariye ari ivyinda. Je ntituri kumwe. Nivyo ngiriye? Ndakugiriye iki? Urimba wimenya. Ntituri kumwe gute? Ega Urimba wimenya. Mfise inda yiwawe tiye. Umbira ndakwereka urimba wimenya. Kandi ndekura. None urameze. Umbira ndekura. Urameze. Ndabwiye ndekura. Ndekura. Ukuri n'amahoro. Ego. Mubiki. Ego. Uvuze gutega mama. Uvuze ngo afise inda. Yo. Nta kundi. Anti yarankojeje mu bandi ba pasitori ndapfuye. Mbe mu bagabo nzobayo gute?
mu bandi bakozi b'Imana nzobigenza gutega yemwe bizongora kwigisha abandi ariko wanjye ariko anti umwana wa namukunda ariko ntacyo satani cyagomba ku rugo rw'uwanjye ariko ntacyo ndakubona bro ndamara kurondera ahubwo igana ko ndera kuzinzu ninde shima ndagosha kubona yegosha bitse mama wakomeye sini ni muri none shimwe mura ndashima ndakubona nanjye ni muri why ego biri gute no ndashima ubiteka wana kanisawa niba ntore kwashita ndabi asha ndabona irangi ni ryiza vraiment umva rero je ndarushe ariko ndakuzaniye umwana ngira wamubonye nanamuzanye kwari kuturamutsa bisanzwe canke namuzanye kumvo namuzanye aze kuramutsa abavyeyi kandi aze ni wabo nuko nta kibazo baba bari panze okay ni sawa n'umugisha uburyo buriho uburyo burahari vraiment Imana yarampezagiye kuva mvire hariya vraiment sinidoga ni sawa ndumva amahera ariho nuko numva nta kibazo uburyo buriho kabisa ariko vraiment turashima kana kintu naramu nyine z'umwana wanjye ndamwizeye ukuri si kibazo vraiment amahoro ni mpore okay namubonye turimo muganira turayaga na bofe ngahanye ni mpore uyu nawe nibi umwishe usigaye muri oferena ba kubera none abantu bose bazi wawe uyu nawe umureze nkana byakabaye kera je wawe yabiwanje nawe ufise irereri wawe rega je nditahe kubera iki wihuse fisi byo nkora oya ni wibi karibu na gatabukara umuramutse ntumva ko byabindi nakubwira bibaye nimwirerero none wumva data mukwe wawe umwana wawe n'undi mwana mbonye yandamukije none canke yarangitswe ivyo yakubwiye cyane umugore wanje yakubwiye madame wanje urya mushikana yarambwiye ko wakiriye so wani muri garage y'imodoka je nturabikoze vyo muri okay urumva bice bigenda neza mbona warumva kizu nziza urumva we urumva waciye umuzana ucushiramwo umva je urumva jese sawa urumva yaba rero icyumba cy'ubuyongera waramaze gupfubaka birimo genda nagiye kwanza urumva nta majambo y'isiyaga kandi gusiyo ndakubwiye nuzi urumviriza amajambo y'abagore kuko uzosanga ubaye ubuzima bubi cyane naho ubona ufise inzu nziza kwisubiraho narisubiye kuko narabyaye sisi ntiwamubonye none sawa ariko ntaza gutorane ugira umugisha ntaza gutorane sawa tiza gutorana umuntu wateza gutorana sisi yoba wamye mu gihugu sawa byo bizara rumwe ashara musimba nini oya bayi boshe sawa yego
ewe mwana w'umuntu ewe mwana w'umuntu ntutinye kuko ndi kumwe nawe nakubwiye ko nzobana nawe nawe uzoba uri mu mahwa canke mu mikere shikuhumuriza umusavyi wanje umubwira uti yibutse gusenga kwawe utabonye amosozi yawe uti yibutse ibikorwa by'urukundo wakoranye umunezero ukomeye mu nyonga ziwe utakuyaga kengerwe wakengerewe mu rugo rwawe ubwira umusavyi wanje uko ni jewe uhoraho mvuganye nawe mwana w'umuntu. Papa Soso. Papa Soso. Papa Soso. Sabi. Wibagiye ya programme y'abantu aho bashitse bava baza. Mama, y'uno munsi. Rujya rugo mu masisi. Ruratabawe. Amen. Buri gihe naringa ndivyimana yakirangirika mu nsosi. Rujya rugo rwatabawe. Amen. Ariko mama Soso, iyo nza kuba ndi wewe nari kutabira amen nini. Reka nitabire amen. Kuko ndanezerewe none nyarusa no kwitegura kurabona Mama Soso. Oui. Nukuri. Kugabura kwigutabara cyane. Naima. Nzobikora. Haka kakiri kabata yingo. Hari ibintu tutagomba kwirengera. Mama Soso. Yuko rifise umugore nkunda cyane. Ariko nibaza akagufashira ko nibaza ko Mama Soso. ugashyira Kasigaruka. nta kibazo. Kuko hari ngoma canja. Kuko Soso, ni sawa? Ni sawa. Birakumaze byinshi? Ni sawa? Yego. Karibu. Niho wacu? Yego niho bari. Yego. Ongeza Mama Sisi. Namahoro. Ni sawa. Kazi cyane. Kazi cyane. Namahoro gaye. Ya. Murakomye? turashima kazi. Ndanezerewe cyane yo kubakira muri rugo. Sikubye mbaronda Sisi. Ndaryohewe cyane kuba nubaronka mwese. Nije nabatuye ko kugira ngo tuganire. Kandi
nabyarasi mamarira muri nabyarasi yarabizi urubizi ko muhurira gana mu basisi oya nabyarasi ntabatebeje nagomba ngo tuganire ikibazo cya mama sisi muri ko murabyumva mufashe kumusengera iyo umutwaro wikorewe n'abantu benshi bugize uwahuka siko mubyumva nimba ingo zanyu ziguwe neza nawe urwo rwiwe rwubwe neza ariko mu masuso iyo ufise umugabo akijijwe n'ibiza bikuryohera uzi uryoherwa ko ndababwira ikintu ego ko ndakubwira ikintu ibintu by'iwawe mama sisi ibibazo byawe bigomba bishigwe ku iherezo amena ariko iyo abandi bwamufasha kwitabira amena iby'imusoro ngo ndababwira ngo umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera kwihana kuticuzwa ntiwicuzwe nuko wakira umubabaro wo mu buryo bw'Imana ugira ukuzanira agakiza hari igihe satani yakukubaguvye arakubagura urugo rwawe ariko aho tugomba tuhamurenze iyo muza kuba abana ngahaguruka yesu nashima ndanezerewe cyane no kubona iki kintu tugomba tugihenura ngo ndababwire ngo Imana ikibazo cya mama sisi yatumvise kera kandi si ikibazo kuri yo ahubwo ikibazo ni mama sisi uyu mwanya tugomba ngo tugiye gusenga buri muntu wese ari muri kino kibanza tube mu kibanza kimwe nta bindi dusaba ariko ngo ndababwire ngo iyi Mana ya Aburahamu rimwe yafata Petero ikamukura mu nzitana mu mwanya Herode yari yiteguye kumwica ariko mu gatondo yiteguye kumwica Imana imutorotse ibohero abona gutabarwa ariko ngo ndavuga ngo nimba uyu mwanya ariko arababara agiye gutambukira mu bunezero niba mugomba uyu mwanya ntihagire umuntu awusamara kuko ni umwanya Imana igira yishure ikibazo cya mama sisi ndakubwije ukuri mama sisi ndumva ngo noshima nimba yobu yarashimye hejuru y'ibiziga indwi bijyanye mu nzu y'abahungu n'ibiziga bitatu by'abakobwa n'abagore navuye kujya kwa mama nambaye ubusa zo gusubira mu nda y'isi atose ntwaye rero iryo shimwe ryatumye rikora ku mutima w'Imana niryo tugiye gukoresha haleluya urakoze Imana urakoze Imana turagushimiye Mana papa ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye ko ibi bintu bitaje giturumuka wari ubizi kuko ni wowe watanze ubuzima muri bana bavyeyi utanga ubuzima muri mama sisi utanga ubuzima muri bana bavyeyi Haha. Kubona? Oh ya. Amakuru y'iminsi. Neza. Eka. Papa hasamera neza ibyo rero nta kindi kintu cyari kinzane ejo kugukumbura nari ndakumbuye ariko hari ikintu nari nje kuguhanutsa cigiki kashasisi rero antya yari yandonkeye igipapa gikunda abana ambwira ko ushobora kuza kuntora ngo tukagenda nyene umuhiri we y'uwo mpapa akaza arantembereza anjana ku maplaje kugira ashobore kwiyibagiza umubabaro w'umuhira
rero hanini urabizi ko ata kintu ntushobora gukora nk'abadije wowe mukuru wanje kubifashije. Sisi cendume ibyo ni byo ansi yaguhanuye sisi. Ansi agira kubesha, ariko arakubesha uza uragenda muri ibyo bigabo, uza urataha mu ijoro utahere ko papa wa pamye murazi yo papa wa kazi hama mama wa nawe aratunujwe na papa wawe hamusubira umutunuzi rya kabiri sisi. Vyumviye nawe sha sisi. Ansi ariko arakubesha urabona ko yeka gutwara inda akina nawe ugwe muri yo we utwara inda nawe kandi ukiri umwana. Mama wa nawe asigaranye wenyine sisi. Reka kumviriza hanze wetekereza usengera papa wawe azohinduka utarinze uraca muri izo gusoma. Izo ni inzira mbaye kwa gutwara mwana uracyari umwana mutoya. Reka kumwishinga yiga umureke ntamurekane n'ibyo bigabo. Leila Ukuri ibintu mpanuye biki urumva nk'uko afise umugenzi mubi cane ahubwo yomuheba akamuheba akazasengera papa wiwe papa wagahinduka cane kuko ibigabo vy'ubu bigenda atandero bifise vyataye ibanga situnga bimwe bimwe vyovyo musanga ariko imigira vy'abononekaye cane gose urumva ahubwo inyishu yoronka ni gusenga cane kuko agasenga agakomeza agasengera mama wiwe kuko ni satani. Urumva uko yagize ingorane uwo mugenzi wiwe ko abagenzi buwe ahubwo n'abana babi igihe abonye ko agize ibibazo aca ashaka yuko nawe agwa mu zindi ngorane. Ahubwo jya mu cyumba usengere papa wawe wo guhinduka. Papa wawe mujye mushinga inama yuko kuba yahindutse kandi turize ko kuba azohinduka natwe dufasha tugusengera tubasengera kuba azohinduka. Bajya abana bababwira yuko bajya mu bigabo bibi bagaca bajya mu bigabo bibi bajya n'abana usanga mu mutwe yatambere bafise wiyo baca bajyanirana nabo cyangwa usanga mu buzima bubi ariko nta buzima bubi ni ukwegera imana gusa nta bindi iby'ibigabo nta kuraba iby'ibigabo ni umwana mubi nawe wewe we mu makosa ubwo kimwe gusa ni uguhanura senga cyo gusengera maze dusenge hamwe kandi tuzi ko imana ishoboye byose sibyo. Ndabashimiye cyane ngene mushoboye kumbera abavukanyi beza mutemeye konja mu buhumbu murakoze cyane. Ahubwo rero nshaka nirukange ntahe murakoze cyane sisange papa yatashe urabizi ko hari ingorane. Reka tuguherekeze tugeze ngaho. Mom, go ahead. Mom, ko ambwiye ko papa atakibazo afise je ndabona afise ikibazo. Kibazo? Kibazo cyabonye wowe jewe ntabonye cyane. Ajaga ngaho kava mu cumba ambwira ngo karaje. Ndamubaza akantu kaje aranka kuvuga ndagenda kuraba muri chambre ndabura. Ruraje. Papa nibiki? Nacho. Nibiki Nacho. Mama sisi. Gena mama nacho. Gena nacho. Sisi icara gena. Sisi nacho.
munsi wabyutse kare. mama sisi ndarushe cyane Urarushe? sinkirara sinziriye nguma nkangagurika We habaye. Ukangagurika? Ni malaria yakufanya? ijoro ryose ndara ndakangagurika. Turinde gusengera? ubwo biga ndakubatse mama sisi ndakubatse ubwo wa mukozi w'Imana n'umurongo wa mukozi w'Imana ubwo n'umurongo Baje abakozi b'Imana benshi ngaha. Ushaka wa. Ushaka wa. umwe yari yambaye costume na pantalon Pastor wanje. Yako arahari. Amukeneye. ndamukeneye Unyene cyane. ndamukeneye Ndenda muronde. Telefone yanjye. bwana n'ibigabo oya reka Nde mukanya ariko ntacyo. Allo? Ego mama sisi. Yesu ashimwe pastor. Yesu nashimwe. Murakomeye. Sinzi ko mufise akanya naye ndabakeneye. Papa sisi ngo arabashaka. Yesu ni mwiza pastor. Ego. Ibindi turabivugana n'uwashika. Yo nico twahamagariwe reka ndahace. Fuma mpeba byose. Murakoze Yesu nabahezagire. Sawa murakoze cyane. Murakoze. Waraje ngo yage mu rubanza ngo mwaka cyangwa cyangwa gatowe ku musana. Ashanaze. Bana nabana n'ibigabo. Ikangu bita. Byarabyanyiga kuva. Ega je hamwe nibaje nibarari. Byarabyanyiga kuva. Namahoro nawe. Uko ina mahoro. Yesu nashimwe. Amen. Yego. Karibure. Nukuri murakoze. Ego. Nimore gushika. Nimore. Bravo. Ego kwiri. Yego. Ego nukuri. Yesu nahimbaza. Amen amen. Kaze. Kaze. Murakoze cyane. Ego. Ego. Nimore none. Nukuri turashima. Namahoro. Be ntameza. Nakoze mwanyarutse. Nukuri. Ibyanyu bisabazagaye. Nukuri. Mubyo twahamagariwe nabyo n'ibirimo. Namubwiye mu masaba telefone. Ego. Ego. Afite akabazo. Ego. Yewe. Iryo joro ngo buraca. Ha. Ibari goye kuri jewe. Nimore none. Nukuri namahoro. Ashaka kuri jewe ashafisa akabazo karakomeye. Fisi bigabo tugwana mu joro. Biranyika kubura. Pastor. Ndakeneye ugira icyo ukoreye. Eba biranyika kubura. Ntabwo ngaka simba kuzika. Hawa reka. Rega mu gitondo maransanga. Ngenda muri douche menga n'ibiro byanyega kujira. Urumva? Eba gicho waduhamagariye mu biro tubarira. Nanje nkive none. Cyena abantu tugwana. Eba minyega kuko byarafunda kure sana. Reka. Biranyega kure kakakunyica. Ya. Ego. None ni Imana igira icyo nkoreye. Ego mama sinwe
numvise ariko arasenga arasenga umva nongoriwe nanje kumva nosenga kumva nohamagara umukozi w'Imana urakoze Mana Imana irakoze cyane ndanezerewe cyane no kuba mwantelefone yego no kuba Imana igira ibuhore umwana wayo icyatumye apfa kwarugira ngo aze kurondera buri munyabyaha wese uravyumvaga mushingana Yesu aragukunda cyane Yesu aragukunda kuko uyu mwanya ugira ubuntu bwo kuba muri bazima kandi ugira ubuntu bwo kubyivugira impamvu Imana yakubitse muri bya bihe byose kwarugira ngo iguhe igihe kinkiki cyo kwihana kugira ngo ubuzima bwawe bube Imana ibwemera niba uwo binyemerera neza niba wavyemeye wo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe Yesu akaba umwami muri wewe akaganza ibyawe byose ntacyo bitwaye igihe wagendeyemo ariko umwamagire yibutse ibindi bishasha hejuru y'ubugingo bw'iwawe ntugire ikibazo Imana ntiyitaye ibyo wakoze ariko yitaye ikintu igira ukora hejuru y'ubuzima bw'iwawe humura uyu mwanya ngo ndakubwira ikintu kimwe mu bwami bw'Imana biteguye kuririmba kuko hari ikintu kigira kivuka uyu mwanya mushinga nawe humura kuko hari iby'Imana igomba gukoresha ntiwite ku mwikomo ku byo utakoze kiriya gihe ariko Imana yashimye ko wabikora muri kino gihe Imana igomba kugira umugabo mwiza urakoze papa urakoze Mana reka ndagusaba uce bugufi kuko mubyo yarondera nawe warimwo haleluya urakoze papa sifa kwa Mungu urakoze Mana urakoze Mana ugoratse Mana byamwisho ndagushimiye kuko urukundo rwawe mu byakuzanye mwisi n'uyu mushinga nawe yarimwo ndagushimiye ko intumbero yawe yarukugirira neza abantu bose reka amaraso yawe yaviriye mu wavira ku musaraba acucuruke kuri uyu mushinga nahe abone gukira kandi urakoze kumuhariye urakoze ko muri noze utanze amashimwe urakoze kumubohoye urakoze kutanze ishimwe muri muvyeyi urakoze kutanze amashimwe urakoze tugukomera amashimwe izina rya Kristo Yesu amen Imana igukoreye uri kuranyumvaga mushinga hari ikintu Imana igukoreye humura kuko Imana ikugize mushasha utakiri wawe hari ikintu Imana iteretse muri wewe imbuto itabora igiye gutuma benshi bihana ku bwawe amen Ego waragendeye mu bwicanyi wagendeye mu busuma wavuze ko watwaye ibi wari umuntu atwara ibiturire siko wavuze gamushingana ariko Imana nikiravye ibyo wakoze ariko guteretsemo imbuto idasanzwe igiye gukwega benshi kugakiza humure amina ugiye gukwega abashinga naye benshi bari bameze nkawe ugiye kuba umunyu ugiye kuba umuco ugiye kuba icyate gisomeka mu mahanga yose kuko niuhamagariwe mushingana niuhamagariwe kurya ibiharage n'umuceri nk'uko abandi babyibaza ariko twahamagariwe guhindura Yesu akugirire neza mushingana Yesu aragukunda humura ntacurira urakoze action Simba poega. Mama sis. Mama Garira sis. Mama Garira. Mama Simba. Sis. Sisi. Sisi. Wino. Sisi. Wino. Sisi. Namusami. Mamazi. Sisi. Mamazi. 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 Tuza sisi. Tuza. Ndagushaka imbabazi. Papa nacho papa. Sawa.
Mana urakoze ndagushimiye kubw'umuryango nk'uyu utanze ubyukijemo agakiza umunezero shishikara kuba hafi shishikara kubagirira neza kandi ubaha ibyo bakeneye byose bya byiyumviro by'amahoro bigaragare ko hejuru ubuzima bwabo kandi ubahe baba mu mwanya wo kwinezereza ariko babeho banezereza uwo bapfiriye niyo ntumbero. Amahoro mukozi. Yesu nashimye. Amen. Mbora amahoro. N'amahoro turashima Imana cyane. Imana yakoze kubanyereka. Nukuri. Mufashe ko mbona mubereye. Pastor. Yego. Muvuze neza by'ukuri ndaberewe. Nukuri ndabona umeze neza cyane. Burya nahimaze iminsi ndabaronda ngo nze kubashimira. Yo. Mwarakoze isengesho mwansegeye. Sije nkwiye gushimwa ni rurema. Imana yabwe icyubahiro. Burya ijambo ry'Imana mu migani igice c'11 ku murongo wa 25 hari amajambo avuga ngo umutima urekura nawe uzotota. Kandi ngo uvomera abandi nawe azovomera. By'ukuri ahari umusore ngiye kuraba indegashe ngiye kumuraba hariya kuri bata hamwe muri vire umusore adandaza amatelefoni hajya rero Imana rigeze ku muntu mako ndagenda ndamuburira by'ukuri uyo musore ubuzima arabayemo bwari bubi yego nuko yatera inda abakobwa maze bakaza barazikura cyangwa wahuye nawe hakamukubita uruvunaguritse Imana ikabara kubw'uwo musore. Imana ni ijambo riri mu migani igice cya 28 ku murongo wa 17 ati genda umubwire ko umuntu ariko amaraso y'uwundi azokwama ahungarinde ashike kuzimu kandi ntihazagire umuntu amubuza ati mugabo genda umumbarire kuko nifuza ko yihana akazohindura benshi. Nukuri uyo musore rero yarageze ku rwego rutari rwiza kugira asinzira ntivyakunda gumakangagurika abona abo yakuye amenyo abona abo yishe abona zandaza abana zikoragurika abona bwa bwana buza kumugeti watwiciye iki inyuma rero yaratuzwe n'urumogi cyangwa akanwa urutuku yego hasi rero ndamushikiye ndamubwira nti Yesu arakugomba kandi aragomba kumwakira nk'uwawe n'umukiza maze uhinduke ahindure ubuzima bwawe nawe zuhindura abandi bazahinduke ku bwawe by'ukuri uwo musore arakira ubutumwa bwiza mbona arahindutse ubu rero niwe ngiye kuraba twahuye niwe Imana akoresheje gutyo ubona ntihama urabona na bya bintu yego nahora nambara byaracitse niwe yambwiye ngenda ngurira ikirato aha niwe ngiye ngurira akarato ukavanga umuntu aciye iwawe ikirato uvuga ngo bo yitwarikeye reka nakubwire mukizwa igikorwa uriko urakora Imana izokugendanira cyane. Petero abwirwa ijambo rivuga ngo mukiri mu mubiri utegeza kugana mu bihezagirizo ngo mbona kubwira igikorwa wakoze inkuru nziza ngo mbona kubwira kirafyefyetura wa mugabuzi wa mugabuzi kirafyefyetura aho ndi akwa kunkura amenyo ubu mu gushima Imana duza amaboko n'amaguru yose akamarika ubu n'umukirisu mwiza reka kumbera ariko urabona ko noza kukubesha kirafyefyetura arashima Imana ubu n'ibyosozi biratibuka nkumva nuzuye mu mwuka wera yarihanye kirafyefyetura yarihanye kirafyefyetura ubu nakira umuntu w'Imana ubu n'umwana w'Imana ugira neza bugaca bukira ugira neza mana yo haleluya ugira neza bugaca bukira ntawanye nawe mukizwa ariko yarihanye kirafyefyetura uheruka wewe numwe wa kera Pastor shimiye Imana ubu ni mushasha shimiye Imana kuko yakira umwana w'Imana kemera ko ari umunyabyaha uwo munsi numvisa numa ko telefone yihuta bivange n'ibyo mwaganiriye Imana ijwi ry'Imana kwagumye riza ari mu bakori n'umugabo Yesu ndamwemera n'umugabo Yesu n'umugabo natwe nitwora gosha njya nakubwira nibi birato naringiye gutora kwemu urabihebye cyane bihebye gushima oya mukizwa mugenda bihebye ntukizwe nabi ibirato nabyo birasaba ko twambara ibirato hamwe byo tsitara
Pasa bibiri imbari yangu. Yohava bigukoza kuhava gucumura ku mana yawe. Daniel yavuze ngo bashikanye benshi ko kubugorotse. Bazokwaka nk'inyenyeri ibyo bitazoshira. Manzura kezi biratonagenda muhanywa muga manzeje gutangisha imbere. Umva ndakubwira ijambo, umviriza mukezi. Hari igihe umuntu aca mu kibanza. Atarico kuba mariko akaba arico gucamo gusa. Nakira tiura nawe yari umuntu w'Imana. Yego nukuri. Aha ndiko ndihuta. Hari umuntu ngiye kuraba. Imana ibaheza. Kuko nivyo twahamagariwe. Nagiye gutangisha imbere y'Imana. Sawa.